n'abarandiriye eka nagenda bashimire manza gushimira kwashoboye kuma rino jambo amaragenda bashimire kuba mwashoboye gushika hano niteka nyangire vema abantu nkamwebwe abantu bafise icubahiro nga iwacu mu gihugu kuba mwashoboye gushika hano n'abarenderiye nagenda bagire kumujya manza kwanza kwa presenter abantu bari hano sivyo sinangure nja kwijambo mutazi nabo turi kumwe ico bari ndazi murabaza amazina ariko bafise ibindi bikorwa bajejwe muri kino kintu tugiye gutangura ino mu buryo bwanje fise Hervé akaba ahagarikiye ibikorwa bya Milo Team muri Nico Media ashobora kubaramutsa amatuje kubandi. Ndabaramukije cyashimiye mwese kukigo ntangira yagize kubaje kwifatikana natwe uno munsi nongera kubasaba mukomeze kwa natwe kuko twicafise ibikorwa byinshi biri imbere. Hama ku mazina yanje nitwa Hervé abasanzwe ndi umumambure muri Nico TV muganka nkasanzwe ndi manager wa Milo Team label yitwa Nico Media. Ibyo nayo mbashe gushikiriza hama nkaba ndi kumwe na Bendik ndamuri hafi mu bine bijanye na Got Talent Burundi byateguwe na Nico TV. Murakoze. Merci. Hama turafise umucuranzi wacu muririmbyi wacu muraperi wacu Fabelove mashaka gutangara pourquoi Fabelove ari hano me gikorwa ajejwe muraza gukimenya hanyuma ariko yari kuwi presenter nawe imbere yanyu akagica babwiye no kubaramusa byose. Hello, muraho, salut. Duhere ku bakuze hanyuma duhere no kuri batoyi bose ndabaramukije. Ngani baze yuko mwese abari ngaha nta mwana mutoya arimo. Hanyuma ku mazina yanje nitwa Fabrice ariko nkuko ndumunyamwuga nitwa Fabelove abandi bakanyita Keshan Boy abandi bakanyita yandi mazina menshi yandi master. Hanyuma ngira icatuzanye ngace cyatwicaritse ngani baza ko baza kukivuga ikintu vy'ukuri nyene gitegerezwa kuba cyatwicarika nga. Hanyuma murakoze cyane namwe kuba mwashoye kuza muri bino birori nongira kandi ndabatera intege kandi mugume mubandanya kandi muza gushigikira ibikorwa nk'ibi. Murakoze. Merci. Hama turafise Kivodo umenyesha bakuru wa RFM nawe ashobora kubaramutsa hama muraza kumenya ico azoba ajejwe muri kino gikorwa kiri hano. Murakoze reka ndabavumbira uko corona yateye ndabavumbira cyane hanyuma ndabifuriza icicaro ciza n'ivyumviro vyiza hanyuma no koma dushikira cyane gato karakura. Murakoze cyane. Okay, nabarandiriye reka tuje ku ngingo n'igikorwa cadukoranije hano. Donc gikorwa cadukoranije hano ariyo ikintu Nico TV yiyumviriye kugwaruka rw'u Burundi no ku muziki w'u Burundi barorganiza ikintu kimeze nka competition ni competition majambo make ya hip hop bacise Burundi Got Talent ni kiganiro impano zitandukanye kuba Barundi n'abarundi kazi bose bafise umwuga wo kuririmba cyane cyane twatanguye kuba rapper aribo twabonye ko twoshimikira ko cyane murashobora kwiyumvira pourquoi twatanguye kuba rapper twatanguye kuba R&B cyangwa baragaman me twatanguriye kuba rapper kubera ko twabonye ko ari cyo kintu twotangura gukora turavye ukuntu rap bayifata mu Burundi turabona ko menga ari ukuntu bayikumira ukuntu ari ukuntu menga nibayibona kandi ari umuziki kandi uryoshe en plus ufise message gusumba novuga gusumba yindi muziki tumenyereye. Donc Burundi Got Talent uko imeze narakoze ibiganiro byinshi naragiye mu quartier ndahiga abana bafise impano zitandukanye
nagiye mu Kanyosha, ndaja mu Kinama, mu Kamenge, ndaja mu Nyakabiga, ndaja mu Bwiza, mu Buterere, mu Buyenzi, ndiko ndarondera abana bafise impano, nubita abana me harimo n'abantu bakuze, abantu bose bafise impano, me zisa nk'izinyegejwe abantu badashaka kubona canke badashaka gufasha. Kino gikorwa twaciyumviriye nka Niko TV, turavuga ati foke turondera ikintu twokora kuri zino mano zitofa ubusa. Turavuga ati ko promotion nibaze mukorera audio na video, hama bamwe najya amahera ngagende yimenye ujya muri yo nibazomuha ni yabo wa mbere, hama azokorerwa video akoregwe na audio na promotion bayijeko. Notez bien, ikintu nashaka ndabamenyeshe nuko audio na video siwe muririmbyi azo kwitorera aho azoja kuyikora, nitwe tuzomutorera aho tuzoja kuyimukorera iyo ndirimbo ya audio na video. Ama promotion turaza abajeje aba promotion tuzobirukira bazodufasha mu kintu cya promotion. Ukuntu competition iyi organize ni gute? Competition twaramaze kuyitangura, ubu tugeze two twegera quart de finale na demi finale na finale. Nico gitumwa twafashe abantu bodufasha. Nangura kuvuga kuri Fabelov n'umuririmbyi w'umurapere turamuzi, azodufasha mu buryo bwa jiri, ni wazobo mu jiri mu bazo kompeta. Na Kivodo hajya turamuzi n'umenyesha makuru, ariko n'umuririmbyi w'umurapere yahoze aririmba kera ku bantu bamukurikiranye. Kivodo kera ubuzima bwe barabuzi, yararimbye hip hop. Hamaro n'undi yifuje kubana natwe ariko yafatiriwe bivanye n'ubuzima, ingorane yashikiriwe mu muryango, ni Dr. J, muramuzi nawe nyene n'umurapere, yahoze ari umurapere kera, One City One Family, nawe azoba ari mu bajiri. Me bano bari hano mbere nibo bari principalement bazoba bahari muri abo bajiri bazoba bagenjwe. Ama competition iri organisée les 31 z'uku kwezi, tuzotangura quart de finale ya mbere. Les 7 z'uku munani tuzotangura twagabagabuye mu migwi 4, babe imigwi 3, abaririmbyi 4 mu mugwi umwe. Hama abo baririmbyi niko twagiye turaba partager, bamwe 4 bazotangura les 31, abandi 4 bazoca bagira recette, abandi les 18. Hama uko twace tubitegura preto les 14, hama bahejeje les 28 z'uku munani nyene hazoca haba demi finale. Hama hasigara abantu 3 bazoca baja muri finale. Mu 3 bose, uwa mbere twabivuza azohabwa umuriyoni na video na audio, uwa kabiri arafise iyindi bahasha yiwe ya part azohabwa, n'uwa gatatu bose bazohabwa yunganya mu bintu bijanye n'umuziki wabo. Hama ico tubabatumiye hano ni kubatumira kuza kudushigikira muri kino gikorwa, mubwire n'abandi mubandanye mudufata mu mugongo, parce que Niko TV yumvire kino kintu, ejo NGM yashaka kuciyumvira, Amipro yashaka kuciyumvira, DFTV yashaka kuciyumvira, ama media ni menshi yashaka kuyumvira kino kintu, ariko tuye koko twagitanguye. Tusaba yuko kitogarukira hano, mubandanya mudufata mu mugongo, n'abandi bazogitangura mufate mu mugongo, parce que kino kintu nabwo kije gufasha Niko TV, ahubwo kije gufasha ugwaruka mu Burundi, sibyo uje gufasha ubwa mbere abarapera. Umuntu wese yumva akari umuraperi asa nk'umenga yarakumiriwe, niyumvira ko yakumiriwe. Ino Got Talent yaje kubarondera abaraperi hose aho bava bakagera, tuzobarondera abo dushoboye kubona, tuzokorana nabo, abo tutashoboye kubona nabo bazoturondera, hama dukorane nabo. Me tuzokorana nabo barinze guca muri competition, ni tuzokorana nabo ngo turamufashije, no ni competition izoba, hama habe gufashwa, sivyo. Sindi ubarandire ingingo nyamukuru zari zigize kilo kintu zagico, hama abo bafise ibibazo baza gushikiriza ibibazo byabo, baza kwishurwa. Abo turi kumwe hano bo bafise ico boterera kuri bino navuze, bashobora gutera batayifise, naho turashaka guca dutangura n'ibibazo. Tugerageje kunganira kuvyo Bendrick ajeje kuvuga, nibaza ko ino competition y'abaraperi, nibaza ko ni ikintu
haciye imyaka n'imyaka tutigira tubona kandi atana abantu kandi kuvuga ngo ntaba rapere bakuze bahari baturusha n'imyaka nibaza yuko ngaho twa twihenze barahari kandi badusumbya n'imyaka ariko muga gushika kuri no munota bamye bidoga gushika kuri no munota avuga ati kubera ko atamahigano ashobora kuba yaba rapere canke dushigwe mu makompetition atandukanye urazi ko benshi bama bavyidoze so kuba rero nka Niko TV yashoboye kuvyiyumvira ikavyiyumvira ko nibaza ko n'abandi bari bakwiriye kuraba n'akarorero ariko kandi tuvuga ariko twerekeza kandi n'ingene igikorwa kizogenda twibaze yuko igikorwa kizogenda neza kandi nibaze yuko nicyategurwa neza kikagenda neza kikagira intambuko nziza n'abandi bazoboneraho bavuga ati bwa bundi birashoboka nibaza ko hip hop ni umuziki uryoshye cyane ariko batigera batesta ngo barabe aba bantu bama bakoresha ama competition ibintu bitandukanye benshi usanga ari babavye bamwe bakuriye muri za ndimbo za bacancha miss zimwe za kera donc rero kubazana iki kintu cha hip hop uza gusanga ari ibintu bigoye cyane surtout les africains n'abantu uzosanga umenga ikintu cha hip hop kirabagora gutahura so rero je nagomba kuvuga ikintu kimwe icyumvo nk'iki ntimugikengera ibaze yuko mumwe wese uko mwaje ngaha ndetse n'abako barabikurikirana uko byagenze nibaze yuko umwe wese azohakurikirwa cyo kubona ati bwa bundi ugwaruka rashobora kuja hamwe rugakora ivyananiranye kuva kera ariko kubera ubwo gwaruka gwagiye hamwe rashobora kubikora kandi bigakunda so rero je nibaze yuko hip hop hari abapeti benshi hari abantu bakuze benshi ariko bacitse intege kubera ko batigira babona ibintu nk'ibi nibaza ko Emilio kuyatwara n'amafaranga menshi cyane ariko bivanye kandi n'icuro kuko nta mafaranga menshi abaho kandi nta mafaranga make yabaho urumva bivana wewe n'icuba ico uba uyakenereye so rero je nibaze yuko nuzo yatsindira azomugirira akamaro haba mu buzima hanyuma kandi no mu muziki wiwe cyangwa mu mwuga wiwe cyangwa mu mpano yiwe nkuko uzokompeta wese nibaze yuko iyo mpano yayigize cyangwa yayerekanye azoba yerekanye kugira ngo izomushikana handi hantu apana babandi tubona bagira competition ariko mugabi gaherera hari so jewe rero nivugiye ku giti cyanje zo ndi muri jiri nta kamwana wa mama kazoba mwedayo nabo nabarimo ntabonzi mugabo nzokora ataka mwana wa mama karimo uzobo wa mbere nuko nzoba mbona yuko vyukuri nanje nashize mu ruhara kugira abo wa mbere kandi vyukuri atazomara amazi avuga ati abo muri jiri barapendereye nibaze yuko azoba ari umuntu abikwiriye hip hop twimazemo ibihe binini cyane ndetse no kugira shwe kuja muri jiri nibaze yuko sijya mbere shwe kuja muri jiri ariko imbere y'amakamera naza kari jya mbere ariko haraba ya makompetition atandukanye ndetse haro n'urundi gwaruka association yitwa Kajeta kenshi muku barakoze ibintu byinshi byo kugira bashoye kugira donc ama competition atandukanye kugira ngo bashoye gusohora indirimbo zitandukanye cyane kenshi nabandi muri jiri rero turetse n'ivyo haro n'ibindi vyagiye biraba nkaba uwo muri jiri naze yuko bitazongora no ngaha so muhaperera zo wa mbere naze kazo hari umuntu abikwiriye nuzo wa kabiri cyane n'ibindi bibanza byose rero nifuza yuko mwese twese tubone yuko hip hop ari umuziki cyo kimwe n'iyindi hanyuma murakoze cyane nagira nunganire gato Fabiro je ndibuka ko mperuka ibijanye n'amakompetition areze hafi nk'imyaka 8 gutyo ndavyibuka turi muri yo family Saint Jean Kamenge ko hariho umuzungu yavyorganiza yitwa Kararakimu mugabo haraheze igihe kitari gito ariko ntereje amaso muri ico gihe nkaraba ingene umuziki wa hip hop wari umeze nkacangaruka ubu nkaraba novuga ko abarapere bakino gihe bameze nk'abacitse intege kubera yuko nta kintu cyari gihari cyabahuza ndibuka ko ico gihe hari abantu bava ino muzanya kabiga bagenda mu Kamenge bafariyane kugira dushobore gufashanya muri competition bikagenda neza cyane ariko kuvaho ivyo bihagarariye mu muziki wa hip hop baciukatika rero ikasubiye kandi nkeze abatunganije ino competition nizera neza yuko batazomaramara kuko
iyo umuntu atanguye kwiyumvira kurondera impano nshasha nuko aba yarabonye ko hariho impano za kera ariko zakoze neza mugabo zikavyifatamo nabi zikibagira ko abandi bana bakwiye kuvuka. Rero Niko TV bona mwaravyumviriye mukemera kuja mu makartier kuja kubarondera, bisigura ko mwagize icyo kigumbagumba n'umwe mwese n'ushaka kwiyumvira ingene mushaka kubegeranya abo bantu. Rero je ndavuga ati muri jiri sindi mushasha oya, kuko ndibako nagize 4 ans ndi muri cadre ya jiri Centre Jeune Kamenge. Hanyuma n'ibintu bya hip hop ndabizi ndabimenyereye, nivire ko rero tugiye kuzotora umuririmbyi abishoboye afise impano atari wa wundi azokora umwaka umwe akoze indirimbo imwe iya kabiri igacikubita swata. Oya, dushaka umuririmbyi w'umuraperi wa vrai azokora iya mbere igafata, iya kabiri igafata, n'indi igafata, n'indi igafata, agacika icamare biciye muri uwo mugambi. Hanyuma jewe ndakunda kuvuga nti abantu bafite amafaranga yabo batanguye rero kuza, ubu batanguye kumva no majwi yacu, bazi bafatikanye n'abandi mu kurondera abo nita gato karakuru. Kuko nimba uno munsi uruku nuko ejo haheze wari umeze ukundi kuntu warahindutse. Nimba utahindutse singene byagenze ko muri hariho problem muri wewe, mugabo warahindutse, hari ikintu ciyongereyeko. Rero nyimba cariyongereye kufasha n'abandi mugabo nyene ico kintu ciyongere kuri wewe nabo nyene bashikirwa, haba mu vyumviro, mu mufuko, muzoga misi yose, kugira tubandanye tuzamura impano zacu. Reka reda bashimire cyane, hanyuma twiryohere. Ya murakoze. Ok, merci. Twumvise ibyo abajiriste bacu bavuze, aho bafise ibibazo ushobora kubaza. Tangule ya mikroni atangiye kuduza. Kwa hiyo inafanana na maswali ambayo aliweza kuzungumza Dandri pale kuhusu jina, kuhusu kubadilishwa kwa jina, si kweli? Kubadilishwa kwa competition. Ya, ngoja niwe clear kwa hichi kitu. Festival ningependa kidhani nyota hapa mlipo mliona kitu gani ambacho kilichotokea. Sawa, kama tumevamiwa bila, unaona? But kila kitu kinakuwa na sababu zake, right? Hichi kitu tumekaa tumejaribu kuongea na the guys ambao walikuja na mashtaka. As you know, mimi niko hapa kama presenter, niko hapa kama msimamizi ambaye ndio kusimamia kazi, right? Because kuna vitu ambavyo mabosi wanaongea, sisi wafanyakazi wote tunakaa tujue, right? Sisi tunapewa taarifa kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea, afu tunaweka kazi mbele, right? Hichi kitu festival ningependa kuambia kwamba project itaendelea, right? Project itaendelea jinsi ilivyo. Swali la kubadili jina, swali la kujua inaendeleaje, maybe soon as possible mtajua ni jinsi gani jina litakuwepo, litabadiliwa au lita stay the same, right? Nikizana hapo nimemjibu na Randri kwa maswali ambayo aliyoyauliza. Maybe kutokea na mazungumzo ya mabosi wawili, bosi wangu na bosi wa nyingine company, wataweza wakaongea jina likabaki au lisibaki, right? Randri ameuliza labda makosa anaweza kuwa amekuja kwangu mimi ama alikuja kwa mheshimiwa. Mimi sina kosa. Have sent like you, unaweza kaenda sehemu wanakutuma, unaenda kisha kitu amekutuma, right? Kingine kitu sijui kama na bosi wangu anaweza kuwa na kosa, because this project imechukua muda mrefu sana, right? Amesha toa pesa nyingi sana, kwa sababu nao wengine siwezi nikajua kama wanakosa au mimi ninakosa, right? Lakini najua ni kitu ambacho kitaendelea kati ya mabosi wawili, watazungumza na kitu kitakuwa clear as a media, kama jinsi tulivyowaita hapa. You will know the next level, right? Afu kitu ambacho ulimuuliza Fabio pataanza kukujibu kuzitu tuweze kumaliza.
nibaza ko ikibazo nabajije ari ni ikibazo cyo kwishurwa nanye kuko kuko jewe mu bisanzwe ndi muri jiri sinzi rero abazokompeta yuko azoharimo abastar cyangwa azoharimo abakami. Let me say kwa watu ambao waliweza kufuatilia wanasema mbona tumeitwa kwenye hii half final sivyo. Sasa imekuwaje? Kitu ambacho kilitendeka, tulijaribu kutafuta talent tofauti ambao watu wananiwana harakati wana hip hop katika mikoa tofauti. Nimezunguka, nimewatafuta watu, labda tunasema kama ndio ilikuwa kuweza kuandika, lakini bado hajakaa sehemu waweze kufight na wengine ili kuweza kupima mizani yao inakuwaje. Sawa. Labda wamejaribu kugombana na wengine wa huku kwenye hiyo mikoa yao, lakini bado hajakaa na wengine. Sasa tuwe mix, sio ma superstar. Kwa nini nichukue superstar? Hichi ni kitu ambacho kirudi kuzitafuta zile talent ambazo zimekaa mkoani, zimekaa ziko, yani watu kama zimefichwa hivi. Ndio kitu ambacho nimekuja kuweza kujisukua zile talent za watu wana hip hop wanaimba kama jinsi nani Keyboard alivyosema hapa. Tunakuja kupresent mwana hip hop mpya ambaye ametoka mitaani. Unaona? Sijui labda kama waliweza kufuatilia vipindi ambavyo nilikuwa nikivifanya na wana hip hop ambao niliwatafuta. It was like a battle. Yaani wao kama wakipeana. Huyu anashindana fulani afu mshindi tunamchukua. Sawa. Sijakaa eti mimi nasema wewe unaweza ilikuwa ni battle on the street. Sivyo? Ndio kitu kilivyokuwa hivi. Afu nikizani Landry nimemjibu, JC nimesema kidogo hapo. Hapo nazungumzia kama sio wa superstar ambao tutashana. Hapana, tutatengeneza hapo. Nataka maanisha ni wale watu ambao bado hawajatoa track yoyote, hawajatoa nyimbo yoyote, au na kama ameshawahi kuitoka basi hajawahi hata kusikika. Hata radio hata moja hajawahi kumpiga. Sorry, nimsaidie kidogo. Yeah. Akisema ati wasanii wadogo haimaanishi kwamba ni mtu ambao hajaeneza umri. Ila ni msanii ana kipaji, hajawahi kufanikisha kuweza kutoboa mazingira ili kuweza kupambana na kina Fabilov, kina Fariaz na wengine. Sasa unakuwa ni muda mwafaka kuweza kumtengeneza ili kuweza kumuunga nao wengine sasa. Maana bana, ili kuweza kuendeleza nini? Karama yake au kipaji chake ili kazi iende vizuri sana. Wakisema wasanii ambao wanakuja kuna kitu sipendi kusikia wanasema ati underground ati upcoming. Sipendi kusikia vitu kama hivyo. Kwa sababu mimi nakuwa na kitu kimoja, naelewa kwamba mtu akiweza kutamka kusema maana yake ana kingine kipaji cha kwake. Sasa hicho kipaji yeye hawezi kujiona mwenyewe, ila mtu anaona na maono ya mwingine mtu. Sasa kwa hiyo tukitafuta wasanii ambao sasa ndio wanaanza, hawana nguvu ila wanataka hizo nguvu na wenyewe. Maana inamaanisha kwamba niko ndio mwajibiwa wao mkubwa ili kuweza kusaka hao watu ambao sasa wamejificha kutokana na kutokujielewa. Ili mwisho wafanye nini? Wajielewe sasa. Labda tungependa kumaliza, lakini kuna swali la mwisho ambao angeweza kujibu tukiana nipo media afu tunamaliza ukurasa mzima. Avuga ati niba team sanzwe muri comedy inyungu izororonka manje ikanwa ko challenge Burundi ya fasha kwamenyesha ko yuko niyo team atagihindutse ashobora kuzoboneka muri demi final na final mugabo Diama Florida aragiye ashobora kwayobona. Guys, acha niseme asanteni sana kwa wote ambao waliweza kushiriki. Mwese mwashoye gushika hano. Turabashimiye cyane umwanya wanyu mwataye kugira ngo bane natwe. Ibice setwe ku bintu twovuga ko byagira niba makuba byari bidushikiye mwashoye kubana natwe mwagumanye natwe. Ariko ivyo nta mwanya muremure dufise kubivuga ko tuzobabwira hanyuma uko ibintu biko biratunganywa, muzogenda mubimenya uko ibintu byari bimeze. Gusa ibintu byatwabwira ati igikorwa cha Niko TV cyo gufasha abaraperi batoya kizobandanya, ariko tuzobamenyesha neza na neza uko ibikorwa biriko birabandanya. Tubashimira, tubaha n'ikaze ku wundi munsi twabakenera. Murakoze cyane. Murakoze namwe.